Uguhanga udusha canke se ugukora bishasha ni intambwe ikomeye mw'iterambere. Kugira ngo ubashe gukora bishasha biragusaba kuba mushasha. Kugira ngo ube mushasha biragusaba kumva amajambo yakugira mushasha. Hano ni ikiganiro amajambo yakugira mushasha. Iyi ni episode ya kabiri. Amajambo akomeye dukura mu gitabo The Life Hadia canditswe na Lilian Whiting. Mu biganiro nk'ibi muzaja mwumvamwo amajambo akomeye yagufasha kwigira mushasha, cyane cyane ko twabonye muri episode ya mbere ko ukuba mushasha bihera mu vyumviro. Iyo uhinduye ubumenyi bwawe canke se uburyo wiyumvira n'uburyo ubonamwo ibintu, birangira n'ubuzima bwawe buhinduye. Uyu munsi rero iki ni kimwe mu bitabo dukunze kwifashisha kiswe The Life Hadia, naco kirimwo amajambo akomeye yagufasha guhindura ubuzima. Muri make The Life Hadia bisigura ubuzima bw'urumuri canke se ubuzima busayangana, ubuzima bukayangana, bwa buzima babushashagirana. Lilian Whiting rero niwo mwanditsi yanditse iki gitabo The Life Hadia. Muri iki gitabo ciwe yaravuze ngo ukugira ubuzima bw'urumuri ni uguhindura ibiba muri buri musi ukabishira muri mpwemu, ugatangura kubibona nk'ibimenyetso, vya bimenyetso vy'ukuyoborwa n'Imana. Ngo muri ico gihe, mu gihe watanguye kuyoborwa n'Imana, ibiba muri buri musi byose bisize muri mpwemu, ugatangura kubibona nk'ibimenyetso bikuyoborera mu Mana, ngo vyose bizokubako mu buzima bwawe. Muri ico gihe vyose bizoba, uzokwama ubibona nk'ihishurirwa. Aya namwe mu majambo ari muri iki gitabo ca Lilian Whiting ngo ukugira ubuzima bw'urumuri ni uguhindura ibiba muri buri musi ukabishira muri mpwemu, ugatangura kubibona nk'ibimenyetso, ibimenyetso vy'ukuyoborwa n'Imana. Ngo muri ico gihe vyose bizokwama biba, uzokwama ubibona nk'ihishurirwa. Yaravuze kandi ngo imisi n'imyaka uko vyamera kose vyovyo biragenda ntibihagarara, ariko ico ugomba kuba wamenya nuko nubwo bigenda biba bimeze nk'ukugara page, ariko hahita hiyugurura iyindi. Muri make iyo bimwe birangiye ibindi biba bitanguye. Ibi ni vyerekana neza na neza yuko mu buzima iko vyamera kose, aho waba ugenze hose muri uyu mwanya, ivyo biriko birakubako uyu mwanya, utagomba kwiheba canke se ngo wihebure, kuko nimba hari ibibaye vyumvikana neza ko hari ibindi bigiye gutangura. Ni nka wa wundi ngo iyo umuryango umwe wiyugaye, nuko aba ari wo wariko uraraba, ariko harya uwitegereje neza hari uwundi uba wiyuguruye. Ariko abantu ikibazo tugira nuko dukanguka kubera ko hari umuryango wiyugaye, ariho twari twiteze ko vyose, ariho twabona yuko tuza gukura buri kimwe c'ubuzima, tukabara ko wiyugaye, tukaguma dupanikijwe no guma tubabaye canke se twitegereza uburyo wiyugaye canke se turondera kuwugurura, ariko ntitwigere twiyumvira kuraba hirya no hino ngo turabe akandi karyango canke se undi muryango tutariko turabona ariko wiyuguruye, kuko ntabwo Imana yagusiga aho udashobora gusohokera. Bitugora kubona, ariko kuri nuko iyo umuryango umwe wiyugaye, haba hari uwundi wiyuguruye mu buryo bumwe canke ubundi. Lilian Whiting yakomeje kuvuga muri iki gitabo ciwe ngo ntaco, rya jambo abantu bakunze kuvuga ngo ntaco, canke se ukwigunga, ukwikura mu bandi, ugucika intege, buri gihe ni ukutagira ivyiringiro, ni ukubura vision, kuko ukwishira hamwe gushasha bizana n'umwimbu mushasha. Muri make hako uvuga ngo ntaco, ngo reka tubihebe, ngo reka tuvyihoze, wofuma uvuga ati reka twishire hamwe duhindure uko twariko turakora tube bashasha, kuko ukwishira hamwe gushasha bizana n'umwimbu mushasha. Niyo yamajambo natangwa kubwira ngo iyo ubaye mushasha ukora ibintu bishasha.
ukwivyukiranya gushasha kuzana rezita nshasha, ariko iyo uretse ukagirira uko ni ugutakaza ivyiringiro diregitema, ni ugutakaza ivyizero. Yaravuze kandi ngo Imana ifasha bitagira urugero kandi imbaraga zayo zishoboye byose muri buri mwanya. Ntabwo ari ibintu ishoboye ngo mu gitondo cyangwa ngo ishoboye ngo ku mugoroba cyangwa ngo ishoboye ngo mw'ijoro, umwanya wari wo wose aho uri hose ibasha kugufasha. Nubona hari icyo bikeneye ko ntigufashe nuko hazoba hari impamvu iretse bikakubako. Kwa kundi yareka umwana wayo bakamubamba, bakamutuka, bakamucira amate, bakamucumita kugira ngo aducungure. Ntabwo yari umwansi ahubwo nuko hari impamvu. Nawe ushobora kukureka ugahura n'ibibazo kanaka kandi mu by'ukuri atagwanka igufitiye, ahubwo hari impamvu utabasha kumenya. Lilian Whiting mu gitabo cye The Life Radiant, ubuzima bw'urumuri, yarakomeje kuvuga ngo guhindura buri kimwe ugikura ku rugero kiriko ukijyana ku rugero rwo hejuru rusumbirije bihagarikwa gusa n'urugero rwa mwemu umuntu yakiye wenyene ubwiwe. Kuri Lilian ngo nimba ufise mwemu nke n'ibintu byawe ntaho bishika, bigenda bijanye na mwemu ufise. Ufite mwemu nyinshi ibyawe bitegeza kugera kure nk'uko uba ufise mwemu nyinshi. Muri make byose bibera mu Mana. Iyo Imana ivuze ego ni ego, iyo Imana ivuze oya ni oya. Kandi urazi ko kuva umwana w'Imana avuye kuri ino si yavuze ngo nzobarungikira mwemu yera. Muri make ugomba kugira mwemu yera ukamwakira wese kugira ngo nawe ibyo ukora abe ari wakongorera. Muri make iri jambo rigarukanye mu kirundi cyumvikana nuko ataho wagera, ataco wakora utari kumwe na mwemu. Yagombye kuvuga nka rya jambo rivuga ngo ntushobora kuvuga ngo mana mana, data data utabivugishijwe na mwemu yera. Yaravuze kandi ngo abantu turabaza Imana ikatwishura gusa ntitubitahura. Nuhura n'umuntu azovuga ngo je narasenze Imana ntiyanyishuye uzorabe neza ntazoba ariko urayibeshera, ahubwo ushaka gusanga yaramwishuye ntabibone cyangwa se yamwishuye ibyo adashaka. Kuko Imana ushobora kuyisaba mu kirundi ikakwishura mu kirundi nyene, ariko ntutahure ibyo ikubariye. Kumbure kwereka itakukoreye ibyo washaka, kumbure nimba urasaba ikintu kanaka, uri gusaba amafaranga, uri gusaba ibiki, Imana ikakwishura ariko ntubone ko yakwishuye, kuko kumbure wowe ibyo wifuza, ibyifuzo byawe bitabaye impamo. Yaravuze kandi ngo mw'isi ya mwemu nta mipaka, nta garukiro, nta n'amacakubiri, kandi byose biba bibenze neza. Abantu bose baba baringaniye imbere y'Imana, twese turangana. Muri episode y'uno munsi mu majambo yari muri iki gitabo ni menshi ntitwoyamara, reka tube tugarukirije kuri iri jambo. Yaravuze ngo ubuzima bw'urumuri bushobokera uwabuhisemwo. Muri make kubaho ubuzima bushashagirana, kubaho ubuzima busayangana bigushobokera gusa mu gihe nawe wabihisemwo, kuko iyo utabihisemwo ntibigushobokera. Reka hano rero dufungiye episode ya 2. Nkuhamagare kuzobandanya ukurikirana ibiganiro byacu kuri no channel nyene. Nimba ubihisemwo kanda subscribe kugira ngo tuzokomeze tubana.